Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano azindutse avugwa aho mu ishamba rya Kibira hamaze kugera abasoda benshi cyane b'abarundi n'abapolisi bitwaje ibigwanisho bikomakomeye bakaba bavuga ko biteguriye uwatera igihugu cy'u Burundi. Ibi byose nyine bikaba bibaye mu gihe hari icyuka kibi cyane hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho u Burundi bufise ubwoba ko umwanya n'umwanya bwagagwaho ibitero biturutse mu Rwanda, mu gihe ku munsi w'ejo Perezida Paul Kagame yavuze amajambo akomeye cyane, agaha ubutumwa bukomeye cyane Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye wari wavuze amajambo akomeye ateye ubwoba, aho yavuze nyine ko agiye gufasha urwaruka rw'u Rwanda ndetse n'abanyamahanga gukuraho ubutegetsi buri mu Rwanda, kandi avuga ko uwashaka gutembagaza ubutegetsi wese mu Rwanda yamushyigikira. Amajambo yababaje abanyarwanda ndetse n'abarundi batari bake babona ko ibintu biriko biravugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi biteye isoni kandi bishobora gukwegera akarambaraye igihugu. Bikaba byatumye na leta y'u Burundi isohora itangazo rikomeye cyane rivuguruza ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze, kandi iryo tangazo rikaba ryerekana ko nyine igihugu cyose cyitandukanije na Perezida Evariste Ndayishimiye uherutse kuvuga amajambo ateye isoni kandi ababaje ayavuga ku butegetsi bw'u Rwanda, aho benshi mu Barundi n'Abanyarwanda babonye ko Perezida Evariste Ndayishimiye amajambo avuga rwose ataho ahuriye n'ukuri, kandi akaba ari amajambo ataba yabanje kwitondera. Akaba ariyo mpamvu leta yiwe bwakeye imuvuguruza kandi ikamuha gasopo ikerekana ko yitandukanije nawe. Ibyo byose nyine leta y'u Burundi ikaba yabikoze nyuma y'amajambo akomeye cyane Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yari amaze kuvuga, aho yahaye gasopo bikomeye cyane Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva, aho yamubwiye ko nahirahira agashaka kurenga imbibi z'igihugu cy'u Rwanda azahura n'ingorane zikomeye cyane, kandi ko azaba atuye igihugu mu mucanwa kitazigera kikuramo. Akaba ariyo mpamvu u Burundi nabwo bwahise nyine bwandika itangazo rivuguruza Perezida Evariste Ndayishimiye kandi ryitandukanya na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko abarundi batari bake bakaba bavuga ko ibi bintu bigeze ahantu habi cyane, kubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi asigaye avuga amajambo bwacyakuvuruguzwa n'abategetsi batandukanye. Birerekana neza ko n'abategetsi babona ko ibyo umukuru w'igihugu ari kuvuga ari kumaramaza igihugu, kandi babona ko ibyo ariko aravuga bishobora gukwegera akarambaraye igihugu. Murazi ibyabaye mu minsi iheze aho yavuze ijambo ryo gusozera umwaka, akavuga ko abatinganyi bagomba kujya bashirwa mu kibuga bagaterwa amabuye. Yahise avuguruzwa n'umushiranganje avuga ko yitandukanije n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze. Bukeye bwaho naho yavuze ibintu bikomeye cyane hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho yagirije u Rwanda ko ari rwo ruha indaro Red Tabara, akarenzaho n'andi majambo ateye isoni kandi ababaje, bigatuma bukeye bwaho umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo buca atunganya ikiganiro n'abamenyeshamakuru akitandukanya bikomeye na Perezida Evariste Ndayishimiye, akavuga ko umubano w'u Burundi n'u Rwanda ukomeye, kandi akavuga ko atakintu na kimwe gishobora gusubiza inyuma umubano w'u Burundi n'u Rwanda, aho yerekanye ko ikintu cya mbere gikenewe ari ibiganiro. Ibi byose nyine bikaba byaje byerekana ko umugambwe uri ku butegetsi udashyigikiye amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avuga. Ku munsi w'ejo leta y'u Burundi yasohoye itangazo rihambaye cyane ryerekana ko yitandukanije na Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bikaba byerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba abarundi yaba n'abandi bose ari abategetsi bamaze kumurambirwa, babona ko igihe kigeze kugira ngo bamusezerere ku butegetsi, kuko babona ko ari gucafuza igihugu ku buryo bukomeye cyane. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho ingabo z'u Burundi zamaze kugera mu Kibira n'ibigwanisho bikomeye cyane, zikaba ziteguriye gutera u Rwanda. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaba yitaye mu mucanwa ukomeye cyane, kuko ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko niyahirahira akarenga imbibi azaba ahuye n'ingorane zikomeye cyane. Ni byinshi tugaruka ko birabana n'itangazo ryasohowe na leta y'u Burundi ndetse n'umutekano uko wifashe mu gihe ariko haravugwa icuka kibi hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho hari n'amakuru avuga ko ingabo z'u Rwanda zishobora kwinjira mu Burundi, kandi byose bikaba byaba bitewe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Turabigaruka ko mu idonido ry'aya makuru turaza no kubabwira kandi amakuru ateye
ateye ubwoba ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi arabana nuko ubu ngubu igihugu kitakigira abasoda kubera ko atarwaruka rugihurumbira kujya mu gisoda n'abariyo Perezida Evariste Ndayishimiye akaba bamariye muri Kongo aho bariko baricwa ku bwinshi na M23 none bikaba biteje ikibazo gikomeye cyane ku buryo buri mutegetsi wese ari gusaba ko abanyagihugu bajya mu gisoda mu gihe abanyagihugu batabikozwa n'abakigiyemo bariko baragitoroka ariko byose nyine bigaturuka ku kuba Perezida Evariste Ndayishimiye yarahemukiye igisoda cy'u Burundi ku buryo bukomeye cyane ku buryo ubu ngubu benshi bamaze kugwa mu ntambara muri Kongo kandi bikaboneka neza ko n'abandi bakibandanya kugwayo nk'uko nyine amaze iminsi arongekayo abandi mu gihe n'abagiyeyo atawupfa kugaruka kuko benshi baricwa. Murazi nk'amajambo Reverend Kuriyo mu minsi yeze yavuze aho yahamagariye imbonerakure gukora ibishoboka byose bagatabara igihugu ko igihugu cy'u Burundi atabasoda kigifise. Ibi byose nyine bikaza byereka umutekano muce uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi n'ubwo bukomeye cyane bufiswe n'abanyagihugu. Ibyo byose nyine bikaba biri kuba mu gihe Leta itabarayo ivuga ko ifise ingufu zikomeye cyane kandi ivuga ko iriko irakorana na bamwe mu nzego z'umutekano. Hakaba ari n'amakuru ahambaye avuga ko benshi basoda b'u Burundi bariko baratoroka igisoda bakajya kwifatanya na Leta itabara ku butaka bwa Kongo kugira ngo baze kurwanya Leta y'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize ico busabwa nta kindi no gutonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Burundi buvuga ko ibirego by'u Rwanda ari ibinyoma bikomeye cyane ariko mu by'ukuri ikiboneka ni uko Leta y'u Burundi yashatse kwitandukanya bimwe biboneka n'amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kuvugira mu gisagara ca Kinshasa aho yabwiraga urwaruka rwa Kongo ko bagiye gufatana mu nda amaze bagakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyababaje abarundi abanyarwanda ndetse n'abandi batari bake babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye rwose atagakwiye kubarongora igihugu cy'u Burundi kuko amajambo ashikiriza ari amajambo yuzuyemwo ibitera soni ku rugero rutarigera rubaho. Leta y'u Burundi ivuga ko yatangajwe n'ibyagirizo bitagira ishingiro kandi by'ibinyoma Leta y'u Rwanda yegetse kuri Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Leta y'u Rwanda yashikirije ibyo birego mu itangazo yasohoye ku munsi wa mbere. Ku bwa Leta y'u Rwanda umukuru w'igihugu Ndayishimiye yakoresheje amajambo aturira acanishamwo kandi atandukanye n'amahame angenderwako y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika aho yavuze amajambo akomeye cyane ateye ubwoba aho yavuze ko umuntu wese azakuraho ubutegetsi mu Rwanda wese azamushigikira kandi avuga ko u Rwanda abategetsi barwo ari babi cyane. Avuga ko agiye gufasha urwaruka rwo mu Rwanda kugira ngo ahindure ubwo butegetsi. Ibyahise byamaganirwa kure n'abanyarwanda bavuga ko bazi aho Kagame Paul ndetse n'abo bafatanije kurongora igihugu cy'u Rwanda bakuye igihugu kuko bagikuye mu manga ikomeye cyane. None ubu igihugu kiratekanye iterambere ni ryose. Baravuga nyine ko batekegera bumva umuntu uvuga amajambo yiboneye nka Perezida Evariste Ndayishimiye kandi urwaruka rw'u Rwanda rukemeza ko ruri inyuma y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda General Paul Kagame. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri Leta y'u Burundi yiyamirije ibyo birego yavuze ko bifatiye ku makuru y'ibinyoma yashikirijwe n'abakorera propagande u Rwanda. Yabwiye abarundi n'abanyamahanga ko ibyo birego ari igikorwa c'abantu bafise intumbero mbi yo gukwiragiza amakuru y'ibinyoma ku byatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye mu kubivuga uko bitari. Ariko mu by'ukuri ibyo yavuze birumvikana ahubwo Leta y'u Burundi yashatse kwitandukanya bikomeye na Perezida Evariste Ndayishimiye ariko ibikora mu rupfasoni rukomeye cyane. Ariko ikigaragara cyo ni uko iri tangazo nyine ari ryo kwitandukanya n'amajambo yavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko n'ubundi Leta y'u Burundi isanzwe ibikora aho Perezida Evariste Ndayishimiye ahuruduka akatangaza amajambo ateye isoni kandi ateye ubwoba Leta ikamuvuguruza. Iryo tangazo rivuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye imboneza y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ku bijanye n'urwaruka amahoro n'umutekano igihe yishura ku mpungenge yashikirijwe n'uko urwaruka rwo mu Rwanda rutazokwitaba inama zo mu karere yafashe ingingo yo gutegura ibiganiro bigenewe urwaruka.
nibwo yateye akamo ko ibyo biganiro atawe byokumira bifatiye ku mugambi wiwe wo gushira imbere iterambere ry'urwaruka ku mugabane wa Afurika. Leta y'u Burundi yatangaje ko ibirego by'u Rwanda ari propagande y'ico gihugu ifise intumbero yo gusamaza abanyarwanda n'amakungu mu ntumbero yo guhisha ikibazo nyamukuri hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ahubwo benshi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariwe usamaza abarundi kuko nyine amajambo avuga biraboneka neza ko agira ngo ahishe ishavu abarundi bafise kubera ukuntu igihugu kimaze gutabagara mu myaka 3 n'inusu amaze agitwaye. Iryo tangazo ribandanya rivuga ko Burundi busubiye kwemeza ko bushigikiye ukutivanga mu bibazo by'ibindi bihugu igihe cyose ibintu bibaye nk'uko kubiyerekeye. Yavuze ko naho yakoze idahengeshanya mu kwigora twerekeye ibiganiro kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2020, ibabajwe n'uko leta y'u Rwanda itigeze yubahiriza ibyo yari yemeye byo kuyishikiriza abakoze kudeta yo mu mwaka wa 2015 bakoresha umurwi Tabara ivuga ko ari umurwi w'iterabwoba uhangayikishije bikomeye u Burundi. Mu itangazo ryayo leta y'u Burundi ivuga ko iyo nyifato ya leta y'u Rwanda irenga ku mategeko agenderwako y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika hamwe n'amasezerano y'amahoro, umutekano no gufashanya ku byerekeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'akarere. Leta y'u Burundi iributsa ko umurwi Tabara wemeye ko ari wo wakoze ubwicanyi ku banyagihugu ataco bazira, ivuga ko benshi muri bo bari abapfasoni n'abana ikabarore uhagarika na Gatumba hamwe n'ibitero by'amagrenade mu bibanza abantu bakoraniramwo nk'amasoko n'ibibanza bafatiramwo amabisi. Byongeye leta y'u Burundi yatangaje ko yiyamirije igikorwa cyo kwinjiza impunzi zo mu ikambi ya Mahama iri mu Rwanda mu murwi wa Tabara, ivuga ko uwo murwi ukora ibifashijwemwo na leta y'u Rwanda. Leta y'u Burundi yatangaje ko amakungu ari icabona ku bikorwa by'agasomborotso leta y'u Rwanda yakoze inshuro zitari nke ku Burundi mu biciye kubiri n'inyifato yo kubana neza. Yavuze ko irindiriye ko leta y'u Rwanda yirungikira abakoze kudeta yo mu mwaka wa 2015 bashigikiye umurwi Tabara, ariko yirengagije ko u Burundi bubitse abakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Imenyesha ko kandi ko ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye leta y'u Burundi isubiye kwemeza ko itazohengeshanya gukora mu nzira y'amahoro n'umutekano w'akarere. Kuva ku munsi wa mbere Perezida Evariste Ndayishimiye akimara kuvuga amajambo ateye isoni, twari twakomeje kugerageza kuvugisha abategetsi b'u Burundi ku bijanye no gusigura bisumbye ibyatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko ntitwababona ku matelefone. Leta y'u Rwanda ikimara gushira ahabona itangazo ryayo nabwo nyine twashatse abategetsi ba leta y'u Burundi ntibasubira gufata telefoni zacu, banga kuzifata kuko nyine ni ibintu byari byabateye ikimwaro gikomeye cyane kubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashikiriza amajambo kariya yavuze akavuga ko agiye gukuraho ubutegetsi bw'ikindi gihugu. Ibyo ni ibintu bitigeze bivugwa n'umukuru w'igihugu uwo ari we wese ku ino si, aho benshi nyine bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye rwose arengeye ukwemera, kandi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye rwose agiye kuroha igihugu mu manga ikomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu abarundi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bamwikureho. Tuvuye kuri ayo makuru nyine arabana n'imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, amakuru yacu tabandanirize kuko Gerard Ndabirabe avuga ko nyine atabasoda bakiri mu gihugu, agahamagarira abanyagihugu kwinjira mu gisoda ku bwinshi. Gerard Ndabirabe ahamagarira abarundi kwinjira igisirikare kuko naho bopfira ku rugamba bazoba bagiye mu ijuru kubera kwitangira abandi.
Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Daniel Geras Dabirabe ahamagarira abarundi kwinjira igisirikare kuko kubwiwe naho bopfira ku rugamba bazoba bagiye mu ijuru kubera kwitangira abandi. Ibyo umukuru w'inama nshingamateka yabitangaje muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza inyuma y'ibikorwa rusangi byabaye kuri uyu wa 13/0/2024. Daniel Geras Dabirabe imbere y'abanyagihugu benshi hamwe n'abajejwe umutekano bari bitabiriye ibyo bikorwa rusange yagize ati ku basirikare n'abasirikare biroroshe kuko bobo bakubwira ko babarungitse muri misiyo hanyuma ugiye muri misiyo bakakugirira harya uba upfuye nk'umugabo wewe iherezo ni ryiza kuko wapfuye uriko uraharanira abandi none se sibyo ga yemwe nimukumbure muje mu gisirikare kugira mwese muzoce muja mu ijuru. Dabirabe yarongeye agira ati mugabo niyo wagenda muri misiyo igihugu cakurungitsemwo ukagenda mu kabare ugakubitirwa mu kabare ukagaruka uri inyama aho na satani ntizokwakira ariko upfiriye muri misiyo y'igihugu uriko urwanira igihugu ho diregitiri mu ijuru ihita wigira mu ijuru. Ibyo abishikirije nyuma yaho hamaze iminsi amakuru ahanahanwa avuga ko abasoda b'u Burundi bafise ikibazo gikomeye cyane kuko u Burundi atabasoda bahagije bafise kandi n'abahari bakaba bariko baratoroka ku rugamba benshi bakajya kwifatanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho abandi bakaba bariko barapfira ku rugamba bakaba nyine banga uburyo ki Perezida Evariste Ndayishimiye ariko abahemukira akaba ariyo mpamvu nyine muri ino minsi ari ikibazo gikomeye cyane cy'abasoda. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kuko abateguriye mu kandi kanya kari buze andi makuru ahambaye cyane arabana n'umutekano turiko turabatohoreza. Wowe ico ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.